Ndabaramukije bene data mwese mw'izina rya Yesu Kristo umucunguzi wanje namanira ati teka nateterwa ko nawe nantetereza abasha. Ngwino mwene data duhungire kuri Yesu Kristo. Abamuhungiye ko ntibahuga niwe bahakuye impunga n'impundu bahindurwa abana b'Imana burundu basha. Ngwino mwene data utabaruka uteye intambwe rimwe gusa wiyakirire wa mwami w'abami akora ibyiza atazazaniwe intore mu rugamba intare mu ntambara atanga amahoro atarinze gusaba amafaranga. Umwakire yizeye atazazaniwe amuharira ibyaha akamuha ubugingo n'amahoro ahorana mu mushaha akama ashimishwa n'ubuntu bwiwe ashajije kugira neza kwiwe basha mumvugira ati amina. Umusore yamwakiriye yizeye atazazaniwe agendera mukuri kw'ijambo ry'Imana no mu kwizera akama arongorwa na mpwemu yera ntagendera mu byo guhugumba ngo birangire impwemu n'umubiri abishize mu kangaratete baje. Musore mwiza wamenye Yesu nkundira nkuhanure rirenga uringaringanira ijambo atari akajambo rijabutse abasore ya misozi y'ibigeragezo rikabashikana kuri Yesu Kristo no gushinga izabo bagihagaze mu gakiza no kubivyitegerezo mu bandi basore bataratahura ivyiri bangabasha. Niwitonda amajambo yiwe ubika amabwirizwa yiwe muri we ubone kubaho urindi ivyagezwe vyiwe nk'imbone y'ijisho ubifundike ku ntoke zawe uvyandike ugisate nico mutima wawe ubwira ubwenge bwawe aturi mushikanje kandi ukumenya ukwita inshuti yawe kugira ngo bikurinde abagore b'ivyigenze bahemukisha amajambo yabo aribo nzira ijana muri giheno nk'uko vyamenyekanye kw'ingero y'icaha ari urupfu ari kw'ingabire y'Imana n'ubugingo bubonerwa muri Yesu Kristo. Umwigeme yamwakire yizeye atazazaniwe agendera mu kuri kw'ijambo ry'Imana no mu kwizera akama arongorwa na mpwemu yera ntiyishushanya n'ivy'iki gihe cankwe ngo ahindukane n'ivy'iki gihe ntiyishinga ibisa n'ibisayangana ngo asayangane nkavyo ivyo benshi bita amajambere bikabagira beza ku mibiri yabo maze bikabisha ibyina mu mutima mpwemu yera akigira uko bamaze konona urushengero rwiwe basha kubera Imana. Noneho umwigeme amaze kumera imishatsi ibiri wera n'uwirabura abantu baravuze amajambo ngo natazovamwo Imana igihe kigeze imukorera mariage tukabutaha tuvuga ngo yari yaravuze mu izina rya Yesu Kristo mumvugira ati amina. Umupapa yamwakire yizeye atazazaniwe agendera mu kuri kw'ijambo ry'Imana no mu kwizera akama arongorwa na mpwemu yera yamuhaye amahoro ibyishimo n'umunezero no kubunga n'ibyo afise maze agira iteka n'itekane mu muryango wiwe uko yubakiye ku rutare rukomeye ari we Yesu Kristo basha mumvugira ati amina. Umumama yamwakiriye yizeye atazazaniwe agendera mu kuri kw'ijambo ry'Imana no mu kwizera akama arongorwa na mpwemu yera yamuhaye amahoro urukundo n'ivyishimo kwihangana no kuba umwizigirwa nikiremeshe mu muryango kuko arangwa no gukora ineza n'ubugwaneza agira mu kudahugumba no mu kwirinda ivy'ubwerutsi akuba urugo rwiwe akarukomeza maze akagorokera uwiwe mugabo kugira ijambo ry'Imana ntiritukwe basha mumvugira ati amina. Umutama yamwakiriye yizeye atazazaniwe agendera mu kuri kw'ijambo ry'Imana no mu kwizera akama arongorwa na mpwemu yera adahugumba yamuhaye amahoro ibyishimo n'umunezero ahorana mu mushaha wiwe ntiyishishitira canke ngo azerinze mu bitagira ikimazi yamahangaye mu kwizera mu rukundo no mu kwihangana abasha mumvugira ati amina. Umutamakazi yamwakiriye yizeye atazazaniwe agendera mu kuri kw'ijambo ry'Imana no mu kwizera akama arongorwa na mpwemu yera yamuhaye agakiza ariyo nkoni yishimikiza mu bunyerera agiye kunyerera yamuhaye amahoro umunezero n'ivyishimo mu mushaha ntiyishishitira ngo yidodombe yama arongorwa na mpwemu yera akagenda nk'uko bibereye abera n'umutima utanogwa na vino nyinshi yama yigisha ibyiza kugira atoza abagore bakiri bato ubwenge bwo gukunda abagabo n'abana babo
kudahugumba, kwirinda ubweruzi, kubaka ingo zabo zigakomera no kuba inda nziza, maze bagororokera abagabo babo kugira ngo ijambo ry'Imana ntiritukwe. Basha mumvugira ati amen. Yo, noneho umugurano canke umuguranokazi yamwakiriye yizeye atazazani wagenda mukuri kw'ijambo ry'Imana no mu kwizera kamarongorwa na mpwemu yera, agororokera shebuja akamuhimbara muri vyose ataguharira, ntakorakora yamana ubwizigirwa no kwitonda, kerekana ukuyoboka kwiza kose kugira ngo muri vyose asharize ivyigishwa vy'Imana umukiza wacu. Basha mumvugira ati amen. Yo, enda nimuze bene data tuve mu ngeso zacu z'imburakimazi twatojwe na basogokuruza atari bishira nk'ifeza canke izahabu, natwe ubwacu twiyerekane muri vyose nk'ivyitegerezo vy'ibikorwa vyiza, tugira ukwigisha kudatosekaye, tugira ijambo rizima ritogawa kugira ngo umuntu ari mu ruhande rw'abansi amaramara buzica tuvuga. Basha mumvugira ati amen. Yo, navuze ndazindwa nibagira kuba yagira amayagwa y'ivyiza n'ibitangazo umwami wanje Yesu Kristo yankoreye. Basha uwo Yesu wanje mbabwira yarantabaye ndatabaruka nkuriyo nari ngorewe muri rwagoba aho umugwanizi yansakiriyeyo, maze aransakurura yangira umuherezi wo kuzohora nzimura abazimenda bayagira ibitangaza yankoreye. Basha uwo Yesu wanje mbabwira yarantabaye ndatabaruka ataravye ivyaha vyanje vyari bimboshe, aremera ashishimurirwa kw'impuza zirajewe ngo sinzoje muri Gehinomu hazohonera abazofata mwakire nk'umukiza mu bugingo bwabo. Uwo Yesu wanje mbabwira nirubasha narumvise inkuru ziwe zirampimbara bintera gufatana w'akaramata, atitura ivyari bitituye ubugingo bwanje, ndaheza mbwira umutima wanje turatomba tutagiye muri tombora, utoranye inshuti nziza itazazanirwa canke nguhindukane nibe mumvugira ati amen. Yo, yasanze nzimiye nk'intama ntagira gitabara, arantabara ndatabaruka, ankiza kwiganyira no kwihebura mumvugira ati amina. Ewo Yesu wanje mbabwira niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, nta uzoshika kwa data atamujanye, ariko ntazojana n'abijijanye imitima canke abajura n'ibijora, azojana n'abajijutse bakagira imitima imenetse mumvugira ati amina. Yo, ewo mugabo Yesu ahemba neza ntarenganya, uko yishe imyaka akankura mu mwiza w'ivyaha akanshira mu vyiza vy'agakiza, kuko yantoranije atantomboja ndinda kwitwa umunyakiro abanyamahanga ntibandabire mu cirore. Basha niyo mpamvu NAKAGASURA ari kubera Imana. Ibi nzobivuga nubwo shetani yama avuga ngo azomvunagura, ariko uwo Yesu mvugira azoca muvuna uko yama mvugutira atamvirira mumvugira ati amina. Kandi impamvu nzoshishikara gushima nshimitse nshize amanga imbere abanyamahanga, nuko umwami wanje Yesu Kristo yama nsengera ubudasiba ngo sinzosubira inyuma. Basha yo, nezerwa abakozi b'Imana, bamama bapapa batama batamakazi mwavuye kure, iyo bamwe baraguza abandi bakaragura bagashinga ibiheko n'imirogoro bakazana batihinge mbe damaze kabiri. Ayiwe, narabashikiye ndababwira ati ngwino mbibira akabanga kufise ibanga zira kubandwa ariwe yatubambiwe. Uwo nawe ni Kristo Yesu umwami w'abami, akora ivyiza atazazanirwa intore mu rugambi ntare mu ntambara, ntahemukira bamwizigiye. Basha uwo mwami wanje Yesu Kristo si umwana n'umwami atanga amahoro atarinze gusaba amafaranga. Ewe umwihebe arahika ikibondo atarinze guhendeshwa ibiheko canke ngo akokore itunga ry'umuryango, kanatsinda uwo mwami wanje Yesu Kristo n'umuganga mwiza azira kuroga avura atarinze kuravuta ngo aravutana imiravumba, maze abavyeyi bagaheka ibibondo batarinze gutanga inkongoro. Basha mumvugira ati amen. Ewe Yesu wanje mwiza sinovuga ivyiza ukora ngo ndabimare, nobidonda nkabidondagura bugaca bukira umusasu ugasasikana arabimara, ciye ku mayange nayo umukunzi wanje Yesu Kristo yayitangiye ku musaraba. Mwari kumwe na Evode Ndikumana.